Ndi nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'uhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe hama ukaja urashikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'agateka kazina muntu, igisata c'ubutunzi, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata c'uburimyi n'ubworozi ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Ndakwipfurije kubandanya uragira ibihe vyiza. Ano makuru ya kano kanya rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Mu ntara ya Cibitoke abategetsi bariko barahiga bukwara abadandaza igitoro mu kinyegero gisanzwe kitaboneka. Abadandaza igitoro mu kinyegero bashika 10 barahagaritswe haca hanafatwa amaritiro arenga ibihumbi 10 y'igitoro. Buramatari wa Cibitoke mu ntara iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi Kareme Bizoza niwe yatanguje kwiruka ku badandaza igitoro mu kinyegero afata nk'abansi b'igihugu mu gihe abanyagihugu bobo bababona nk'abatabazi. Abategetsi mu ntwaro n'igipolisi mu ntara ya Cibitoke bariko bariruka ku badandaza igitoro mu mpisho bagikura muri Kongo muri iyi minsi. Kuri uwa gatatu abashika 10 muri bo barahagaritswe haca hafatwa n'amaritiro arenga ibihumbi 10 y'igitoro. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi indongozi z'amagara y'abantu mu Burundi zatangaje ko hateye ikiza c'indwara y'urukushi rw'inkende. Umushikiranganji w'amagara y'abantu yatangaje kuri uwa kane ko hari abantu 3 bamaze gutorwa indwara y'akaranda k'inkende ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura muri uku kwezi nyene kwa Mukakaro. Nubwo biruko ariko muganga Ridwine Baradahana avuga ko ubushikiranganji buriko burakurikirana ico kibazo. Iyo ndwara yatangajwe inyuma y'ibipimo vya laboratoire y'ikigo c'igihugu cigisha kuvura INSP ku bw'itangazo ry'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Umushikiranganji yasomeye iryo tangazo mu biro vyiwe akaba yaranagarutse ku bimenyetso vy'ico kiza. Irangwa n'ubushuhe, kumeneka umutwe, kubabara mu muhogo, uburuhe, ububabare bwo mu mitsi, ukongerekana kw'ibiherehere ku mubiri wose, ukubabara mu bihimba vy'ihemero, mu nda canke mu mutwe navyo nyene birashobora kwibonekeza. Uko akaba ariko yamenyesheje. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure. Nayo mu yandi makuru kandi umusaseridoti hasaba indongozi zitabona amagorwa y'abanyagihugu gutanga imihoho. Uwo mwongere mwiza n'uwugirira impuhwe intama ziwe. Ivyo akaba ari ivyibukijwe kuri Uwimana uheze kuri Katedrale Regina Mundi na Patiri Viateur Ntarataze. Uwo mukozi w'Imana yari yamirije imvugo igira iti vyose bigenda neza yamishikirizwa n'indongozi z'igihugu ziyibagiza amagorwa abanyagihugu babayemwo aha zihamagarira kuva ku butegetsi. Mu nyigisho yiwe Patiri Viateur Ntarataze yamenyesheje ko habuze uwo mwitwarariko indongozi yategerezwa gutanga imihoho kuko ataba abereye kurongora abandi. Isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe, ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo s'abonner ku bakoresha YouTube y'igifaransa canke ijambo subscribe ku bakoresha YouTube y'icongereza. Urafyonda ko hama udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa no makuru hagushike ko umwanya ku mwanya kandi ku gihe. Ano makuru ku buryo burambuye nunyemerera nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko mu ntara ya Cibitoke abategetsi bariko barahigwa bukware abadandaza igitoro mu kinyegero gisanzwe kitaboneka. Abadandaza igitoro mu kinyegero bashika 10 barahagaritswe haca hanafatwa amaritiro arenga ibihumbi 10 y'igitoro. Buramatari wa Cibitoke intara iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi Kareme Bizoza niwe yatanguje kwiruka ku badandaza igitoro mu kinyegero afata nk'abansi b'igihugu mu gihe abanyagihugu bababona nk'abatabazi. Abategetsi mu ntwaro n'igipolisi mu ntara ya Cibitoke bariko bariruka ku badandaza igitoro mu misho bagikura muri Kongo muri iyi minsi.
kuri uwa gatatu abashika 10 muri bo barahagaritswe haca hafatwa n'amaritiro arenga ibihumbi 10. Isaka ryatumbereye i Nyamitanga muri komine ya Buganda hamwe no kuruhwa muri komine ya Rugombo. Amabido y'abacinjiza mu kinyegero harimwo amaritiro ibihumbi 1025 yarafashwe nk'uko umwe mu bapolisi yabibwiye SOS Media Burundi natwe dukesha iyi nkuru. Bamwe mu bapolisi n'abajejwe intwaro bakaba bavuga ko bariko barakwirikiza itegeko ryavuye hejuru. Kareme Bizoza buramatari wa Cibitoke akaba avuga ko urudandazwa rw'igitoro mu kinyegero rutarekuwe mu ntara arongoye kubera ko gishobora gutera isanganya y'umuriro kubera ko igitoro kibikwa mu mihana. Aho Bizoza anavuga ko abakidandaza mu kinyegero hari abansi b'igihugu. Mugabo abagendesha imiduga na cane cane amabisi, amatagisi, amapikipiki yunguruza abantu bobo bababona nk'abo bari bazeye ko urukiza. Abanyagihugu basaba abo bategetsi kureka abagikura muri Kongo mu mpisho bakacinjiza kuko kitaboneka. Amakuru dukura muri sentare nkuru ya Cibitoke, abantu 10 bategerezwa kurenguka mu rubanza rw'ikibiriraho kubera kubangamira ubutunzi bw'igihugu kubera ubukene bw'igitoro. Cibitoke n'intara ihana urubibe na Kongo kandi abadandaza mu kinyegero bashobora kujayo baciye mu ruzi Rusizi rutandukanya Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nico ababa mu gisagara ca Bujumbura bahora bikora ko nk'uko biri no muri Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Nayo mu yandi makuru kandi nuko indongozi z'amagara y'abantu mu Burundi zatangaje ko hateye ikiza c'indwara y'urukushi rw'inkende. Umushikiranganje w'amagara y'abantu yatangaje kuri uwa kane ko hari abantu 3 bamaze gutorwa indwara y'akaranda k'inkende ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura muri uku kwezi nyene kwa Mukakaro. Nubwo biruko muganga Ridwine Baradahana avuga ko ubushikiranganje buriko burakurikirana ico kibazo. Iyo ndwara yatangajwe inyuma y'ibipimo vya laboratoire y'ikigo c'igihugu cigisha kuvura INSP kubw'itangazo ry'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Umushikiranganje yasomeye iryo tangazo mu biro vyiwe aho yagarutse ku bimenyetso by'ico kiza. Irangwa n'ubushuhe, kumeneka umutwe, kubabara mu muhogo, uburuhe, ububabare bwo mu mitsi, ukongerekana kw'ibiherehere ku mubiri wose, ukubabara mu bihimba vy'ihemero, mu nda canke mu mutwe navyo nyene birashobora kwibonekeza. Ahubwo akaba ariko yamenyesheje. Ico kiza c'indwara y'urukushi rw'inkende ni indwara yandukira cane kandi ishobora no kwica mu gihe idakurikiranwe neza hakiri kare. Kubw'umushikiranganje w'amagara y'abantu yandukira mu gukozanya ko umubiri n'umuntu yafashwe canke ibintu yakozeko canke ivy'umugwayi wayo canke igikoko kigwaye citumye. Ingingo zo kwikingira ni ugukaraba buri mwanya n'amazi meza n'isabuni canke gukoresha amazi arimwo arukoru, kwirinda gukoranako n'abantu bafise kimwe mu bimenyetso vy'iyo ndwara. Umushikiranganje Baradahana arahumuriza abarundi. Umushikiranganje w'amagara y'abantu arahumuriza abarundi ko ingingo zose zishoboka zafashwe mu ntumbero yo kurwanya iyo ndwara. Abo 3 bayigwaye bariko barakurikiranwa kandi bigenda neza. Abo bakoranye ko baramenyekanye ubu bariko barakurikiranwa. Uko akaba ariko yahumurije agahamagarira abantu kwihutira kuja ku mavuriro abegereye mu gihe babonye uwo bikeka ko agwaye iyo ndwara. Ico kiza c'indwara y'urukushi rw'inkende yitwa monkeypox, ni umugera ufata abantu ugafata n'ibikoko. Nayo mu yandi makuru kandi nuko umusaserdoti hasaba indongozi zitabona amagorwa y'abanyagihugu gutanga imihoho. Umwungere mwiza nuwugirira impuhwe intama ziwe. Ivyibukijwe kuri uw'Imana uheze kuri Katedrale Regina Mundi na Patiri Viateur Ntarataze. Uwo mukozi w'Imana yariyamirije imvugo igira iti vyose bigenda neza, yamishikirizwa n'indongozi z'igihugu ziyibagiza amagorwa abanyagihugu babayemwo akazihamagarira kuva ku butegetsi. Mu nyigisho yiwe Patiri Viateur Ntarataze yamenyesheje ko habuze uwo mwitwarariko indongozi yategerezwa gutanga imihoho kuko ataba abereye kurongora abandi. Umuntu hatihutira guhindura integuro yiwe ku neza ya mwene wabo si umwungere mwiza. Yezu araduha akarorero keza ko hakenewe gufatwa ingingo ku neza y'intama zishwe
n'inzara n'inyota. Uko akaba ariko vyatangajwe n'uwo musaseredoti mu nkuka ya misa yo kuri Uwimana uheze mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura, aho abanyagihugu bahisemwo kugenda n'amaguru kubera ubukene bw'igitoro budahera. Abakirisu bari muri iyo misa barakozweko n'amajambo ya Patiri Viateur Narataze. Uwo mupatiri nta bwoba afise bwo kuvuga ukuri ku bibazo abanyagihugu b'u Burundi bariko baracamwo. Yamenyesheje ko abantu bamwe bamwe babaye sindabibazwa ku bibazo abantu b'Imana barimwo, kandi ko umunsi umwe bazovyishura. Umuntu mu gihugu cacu arenga ku mirongo yibonekeza hirya no hino kugira ngo umuntu aronke ico arondera, akabandanya avuga ko vyose bigenda neza. Mwibaza ko amajambo avuga ryohera vy'ukuri intama ziwe. Iciza nuko intama zitekereje ahandi ho zomuriye. Uko akaba ariko Patiri Viateur yashikirije. Yaravuniye urugohe indongozi k'abanyagihugu agereranya n'intama badategerezwa kuguma baterwa ubwoba. Yamenyesheje ko mu bihe nk'ivyo intama zonda zitakaza inguvu, zumva ko umengo zarahebwe, zikaba zitagitanga umusaruro. Zimwe zigahitamo guhunga, izindi zikahasiga ubuzima. Kubwiwe, indongozi ataco zimariye abanyagihugu zategerezwa gutanga imihoho, zikanahanwa vy'akarorero kugira ngo amabanga ahabwe abayakwiye. Arangiza inyigisho yiwe asaba indongozi kurondera inkomezi kuri Yezu we mwungere mwiza. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe, ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.